Ndafise amakuru yuko ufise igiteramo ku munsi wa Mungu mu Carama kuri One People Bar. One People ndahibuka nakabare kataramara imyaka myinshi ifise imyaka myinshi ni nk'imyaka 3. Ico giteramo kwinjira ni ku buntu VICHOU. Mu gihe abaririmbyi ngaha mu Burundi tuvuga neza yuko bari mu baririmbyi bakuriye abandi Big FIZZO na SATB bashinze igiciro cyabo baravuga ati jewe Big FIZZO atari 50 million sinzoja kuri stage. SATB ati atari 10 million sinzoja kuri stage. VICHOU Love kuri we azobonika kuri stage igiciro ciwe n'amafaranga ngahe uzomutuma ko mu giteramo azomuhereza amafaranga ngahe. No kuvuga harura kuduga sinza kuvuga ngo nangahe mugabe iconzi coco nuko VICHOU kure 2 million ntigiko 2 million z'amafaranga ubwira VICHOU 4 ni bon 5 ivyo vyose donc bivana rero na management uko baca banegosia jere sinza kubwira ngo igiciro canje nimba wabonye ngo abantu bazoza ku buntu VICHOU ntazokorera ubuntu kuko nimba bavuze ko nambaye neza n'amafaranga avahe mu muziki sivyo nimba mfise umuduga nk'uyu n'amafaranga ava mu muziki ndi mu baririmbyi ba mbere washaka nishi babiri bambere bafise imiduga myiza nga mu Burundi uyu no muziki mfise ibiro hariho na studio muri The Fighter bivose no muziki nitwiba sivyo nitudandaza amakara no nitudandaza umuceri bro sinkubeshe hari ibintu umuntu avuga ugasanga ariko ari contraduiza jewe rero VICHOU nuko mukuru wabo yitwa KIDUM yavuba utaravuga ati nubujuju burya aravuga iryo jambo ati nubujuju burya bakoresheje gushinga igiciro nta muntu avuga amafaranga akorera uremeranya na KIDUM iyo mvugo yakoresheje VICHOU nabikubwiye neza nta muntu abikijuju kuko niyo bikijuju ngo avuga amajambo mwe naje ikijuju nikivuga amajambo mwe naje Jason donc ndirinda kugira umuntu gucira urubanza umuntu kuko nubuzi cyatumye abivuga afise igituma bivuga none ubimuhore ikosa muri abo babiri ninde yakoze ikosa nta numwe oya ariko uravuze ati ntiho kwita umuntu ikijuju uwabise ikijuju nawe nyene nta kosa afise cyatumye abivuga kira muntu wese afise uko nubu sinkubesha iyo umuntu akubise nkubu kubise umuntu ntakosa ubukoze koresha umwanya ubuvise igituma wamukubise none ego ugize cyo nyibutsa VICHOU ibi zizuguruzuguru ziri mu Burundi uzibona gute z'abanyarwanda cyane kudutera cyane uzibona gute VICHOU iri sikosa nibaze biyorera amahera none nimba mu Burundi tutarimenya kenshi uzorabe mbere abanyarwanda baza je mbona benshi nabi wabo babazana nga abi wabo gute sasa nurabona okay raba ku giteramo giherutse cha Bruce Melody raba ku giteramo cha Israel nabarundi babazanye canke n'abanyarwanda babo babazanye nga ariko kubera ko baje kumva baraje barasuma urusako baravuga ati Israel arakundwa mu Burundi tumutware mu Burundi tujya mahera bakaca babikora sivyo igihe dusubira inyuma kure 2014 Kina Music yaragira yora amafaranga nga si lebo sasa nyereka abo bantu bategura ibiteramo nga sivyo barafata umwanya bavuga bati tuje gusuma urusako mu Rwanda turabe sivyo turabe umuririmbyi w'umurundi akundwa hariya natwe tumuterere tumutware tuje kuzana amafaranga y'amanyarwanda tuyazane mu Burundi hari urabikora sasa waje gusoma urusako nga mu Burundi ninde n'umurundi n'umunyarwanda n'abanyarwanda baraza ngaha nuba malebo y'abanyarwanda ari ngaha mwebwe abajournaliste ahubwo namwe muri mu bantu batuma ibintu bitagenda neza ivo ko mwiga hari byo mutamenya muri abajournaliste mwa muri mubiki hari byo tudatahura kuko ababitegura ibiteramo tubona ari abarundi ababaza tubona ari abarundi bagenza urumva nitubitahura neza ico kintu mugisubire ko mucige neza nimba mudashobora gusuzuma ngo muje mu mizi muje mu mizi y'ibintu namwe abajournaliste hari umujournaliste ryari wo mu Rwanda yavuze ati mwa journaliste bo mu Burundi ndabakebura ikintu mureke kuba bafana kora akazi sasa ivyo nije nabivuze umujournaliste wo mu Rwanda yabivuze kandi iyo umuntu agukebura si mubi mureke kuba bafana kora kazi nibaza n'abaririmbyi bakomakomeye nico gituma jere nchangaruka kuri abantu bategura ibiteramo bo ngaha barasubiye hasi nivo iri hasi cyane barakorose we nkubu nuzombwira ukuntu abaririmbyi bo muri Tanzania aba bakora amashow ubu bagakora show zikomeye nuko haje abaririmbyi bakomakomeye wabo Barna Boy ukazobona yagiye mu gihugu ukazobona Davido nkabo abo mvuza abo babiri nta numwe araza muri kino gihugu cy'u Burundi bo gukorera show naje no yijya mu iyo show kuraba sasa gusuma urusaku ukamenya
bajya abantu barafise ico bita drum pad mu kubivuza babivuza gutya kubera wazanye ukomeye n'abaririmbyi bo ngaha baca bakomera sasa batuzanira abaririmbyi bakomakomeye natwe twige yes VICHOU esingene biryoshe kwibera mu rukundo nuwo wakunze esingene bibereye iyo mukundanye nuwo mwashimanye birahimbaye cyane yo cyane birateye igomwe one two bakunzi bakoresha umwanya media bakunzi batugesho bakunzi munyarusaku suta cawa Mr Vuguta byume vyumye muri fresh muri bon ndabakunda ndabubaha ndabafana murazi ko muri aba boss bacu nimwe mutuma tubayeho nimwe mudutera intege nimwe mutuma dukora ibi bikorwa twama dukora aha rero naje muri The Fighter Production isanzwe irongowe na Happy Famba muri rimvyi yabiciye biracika yabereye inspiration benshi muririmbyi yabikoze kabisa aca rero aca yihereza umugabo yitwa VICHOU Love mukari wa live music East Africa VICHOU Love mtoto wa Lazaro kutoka Kibimba mpaka Muhanga kwenda Gitega mpaka Mushasha kwenda Bujumbura mpaka The Fighter kubadida VICHOU uraberewe cyane mu urakoze cyane uraberewe wambaye noir rouge KORESHUMWANYA kirato nakubwiye yuko gikaze cyane VICHOU yes cyaguriwe aha mu Burundi ga VICHOU Love je sindi babantu babesha ngo ibiki kirato ni muri management je bakimara sinzi yo bagikuye ntumenye iyo vyaje akuna je bambwiye ati we ambara kirato turaguhaye mu gihe n'ababikuzanira usanga wabafatiye nambaro je neje hari kibazo mba nifiti mimi niko sawa kabisa ni VICHOU Love ashobora kumara ikiringo kirenga isaha yose ari kuri stage ataranywa n'amazi atakintu na kimwe arakoza ku munwa wiwe ariko ara performinga VICHOU nakaye kabanga ukoresha mu gitero urakoze reka mbanze ndamusaba ariko baradukurikirana bose ndababwira nti umwaka mwiza kwanza wa 2023 ndababwira kandi ko VICHOU w'imyaka iheze ubu VICHOU aje arundi muntu kandi mu minsi izanizera yuko mutangura kubona ama surprise menshi kabisa nituza kubivuga hano mugabo muri The Fighter akamenyero kacu dufise nuko twifuza ko ibikorwa ari byo biza imbere hama amajambo canke ibindi bintu biza kuba mu nyuma bikaba mu nyuma ariko ibikorwa vyitangiye imbere nuko rero wewe waruvuze ngo isaha imwe VICHOU kuri stage ataranywa ikintu na kimwe atarasoma no kugatabi ataraibwana icambere cyo ndakubwire ntatabi nywa jewe ugurukanyu ariko amazi sava je hageze ku kazi nta nzoga nywa oya amazi sawa mugabo nayo nyene ni hamwe nyene umuntu bavuga ati mu muhogo nyene habombe habombe ariko nibaza ko abamuzi VICHOU sho isaha imwe wavuze ni nto je nashaka kumara amasaha arengane ndi kuri stage ame mto ndiko ndiririmbira je nyene ndashaka no kuba ndiko ndivugiriza iba batterie canke guitar solo canke piano bivana nico umwanya mba nshaka kuvuza canke nkaba ndiko ndaririmba tu kubera Vianney ni mukali wa live nkuko batanguye kubivuga mukali wa live rero ntushaka kuba mukali wa live utazi kuvuza ivyuma nibishoboka ni miburi ivyuma bitatu muri bijya basanzwe bavuza kujya n'abaririmbyi nka mu Burundi batazi kuvuza ivyuma baririmba umuziki bon je nuko narababona bipostinga kuko jewe nibaza ko umuntu azi VICHOU duhereye nko muri Peace and Love barazi Peace and Love nigishije benshi batterie ntushobora kwigisha ikintu utazi nigishije benshi ama guitar piano nubu rimwe na rimwe mu misa ndavuza piano canke guitar muri karaoke ndavuza piano canke guitar urumva nyene akuzuye nikamurikwa abo bandi rero ntushobora kubambaza wambagije ndakubwira ntavyo nzi kuko ntibari postinga canke ngo bigaragaze devant le public kabisa VICHOU twarabonye album yitwa Ambargo irasohoka ucuduhereza amasanamu meza cyane y'indirimbo nakwisanzemwo indirimbo ugerageje kuraba nka manager wa Pifamba yarayishimangiye cyane avuga ati ino ndirimbo niyo ndirimbo ya mbere dufise ngaha mu Burundi VICHOU Love nawe aremeranya n'ijambo rya manager yashikirije
erega kira muntu wese afise uko araba umva manager nimba yavuze ati niyo ndirimbo ya mbere iri muzo dufise mu Burundi no kwazi uburyo yatwaye abo bundi benshi baribeshera kandi si vyiza nimba rero yavuze yuko ari ya mbere tukaraba kalite yayo uko vyo kuri urabona ko atari indirimbo yorushe sindirimbo isanzwe tuvugisha kuri sindirimbo isanzwe donc nimba manager yabivuze kuriya yarabonye vyinshi yaciye muri vyinshi kabisa arashaka uliwenye narashaka gutanga amanota kuvuga ati indirimbo ni ya mbere paraporo yizo maze kubona kabisa yes kabisa Vichou ndafise amakuru yuko ufise igiteramo ku munsi wa Mungu mu Carama kuri One People Bar One People ndahibuka nakabare kataramara imyaka myinshi ifise imyaka myinshi ni nk'imyaka 3 ico giteramo kwinjira ni ku buntu Vichou mu gihe abaririmbyi ngaha mu Burundi tuvuga neza yuko bari mu baririmbyi bakuriye abandi Big Fizzo na SATB bashinze igiciro cyabo baravuga ati jewe Big Fizzo atari 50 million sinzoja kuri stage SATB atari 10 million sinzoja kuri stage Vichou Love kuri we azoboneka kuri stage igiciro ciwe n'amafaranga ngahe uzomutuma ko mu giteramo azomuhereza amafaranga ngahe urabona kira muntu wese afise uko apanga ibintu vyiwe sinza kuba judginga ngo bavuze ngo donc uko yavuze niwe yivugiye jewe prizi wanje nibaza ko kuzivugira ku ma media sico gikuru mugabo je ndakunda ko ibikorwa ari byo bivuga amadiri ndonka Vichou nibaza ko ndi mu bantu ba mbere baronka amadiri muri kino gihugu cy'u Burundi sivyo ndi mu bantu ba mbere baronka amadiri kandi sinkubeshe sinja ntushobora guhamagara Vichou uvize 2 million ngo Vichou uramubona ntigishoboka no kuvuga harura kuduga sinza kuvuga ngo nangahe mugabe iconzi coco nuko Vichou kure 2 million ntigiko 2 million z'amafaranga ubwira Vichou 4 ni bon 5 ivyo vyose donc bivana rero na management uko baca banegosia jere sinza kubwira ngo igiciro canje nimba wabonye ngo abantu bazoza ku buntu Vichou ntazokorera ubuntu kuko nimba bavuze ko nambaye neza n'amafaranga avaye mu muziki sivyo nimba mfise umuduga nk'uyu n'amafaranga ava mu muziki ndi mu baririmbyi ba mbere washaka nishi babiri ba mbere bafise imiduga myiza nga mu Burundi uyu no muziki mfise ibiro hariho na studio muri The Fighter byose no muziki nitwiba sivyo nitudandaza amakara no nitudandaza umuceri bro sinkubeshe hari ibintu umuntu avuga ugasanga ariko ari contradwiza jewe rero pri yanje ntayo za kumva hano mugabo ndazi ko nimba abantu bazoza kuri One People bakinjira free jewe sinzovugiriza ubusa ntibikunda kandi ndazi ko na band yanje aho bari barazi ko Vichou niwe muntu wa mbere araronka amadiri kandi bararonka amafaranga ashimishije washaka kuburekana dimanche numvise muri The Fighter production mengo samedi naho nyene hari indi diri tuzoja gukubita hano urumva ko donc ni peace and love tuguma turi mu miwiko gusa donc ivyo kuvuga ngo pri kanaka ngo je nshinze igiciro kanaka kila muntu wese afize imipango yiwe kandi je ndaziko Vichou ari mu bantu baronka amadiri kandi y'amafaranga menshi kandi kimya none rega akuzuye ni kamurikwa kimya no kubera ko ibintu vya Vichou ntibija kuja hagaragara ni Vichou aja mu masho ubonye show Vichou yagiyemwo baba mukwirije yes niko tumeze ubwo abo baririmbyi bashinze igiciro ntubona yuko bo barakoresheje ubucucu ga Vichou kuyashinga nko gushira umushahara ati je burya mpembwa ya oya sinibaza ko ari ubujuju kira muntu wese afise imipango rega koresha umwanya tuze turatahura hari ivyo umuntu aba yaraciyemwe akavuga ati no ibi bintu jewe bivanye naho nabaye nivyo nabayemwo ibi bintu sinzobisubira ndahinduye nkoze gutya ntoza kuvuga rero ngo umuntu nikijuju kuko afise uko apanze ibintu vyiwe afise uko yiyumviriye sivyo avuga ko rero jewe nimba ntashaka kubivuga ntavyo nshaka washimye kubivuga nuko afise igituma yabivuze umuntu wese afise ukuntu apanga ibintu ni wo mujaji ariko Vichou nuko mukuru wabo yitwa KIDUM yavuga utaravuga ati nubujuju burya aravuga iryo jambo ati nubujuju burya bakoresheje gushinga igiciro nta muntu avuga amafaranga akorera urahemeranya na KIDUM iyo mvugo yakoresheje ga Vichou
nabikubwiye neza nta muntu abikijuju kuko niyo bikijuju ngo avuga amajambo mwe naje ikijuju nikivuga amajambo mwe naje just donc ndirinda kugira umuntu gucira urubanza umuntu kuko nubuzi cyatumye abivuga afise igituma bivuga none ubimuhore ikosa muri abo babiri ninde yakoze ikosa nta numwe oya ariko uravuze ati ntiwo kwita umuntu ikijuju uwabise ikijuju nawe nyene nta kosa afise cyatumye abivuga kira muntu wese afise uko nubu sinkubesha iyo umuntu akubise nk'ubukubise umuntu nta kosa ubukoze koresha umwanya ubuvise igituma wamukubise none nituze turinjiranira mu buzima je mfise uko mvuga nakafise uko avuga ndakwibira akabanga Imana yaturemye dufise ubwenge bungana sivyo twese kwisi twese Imana yaturemye dufise ubwenge bungana ariko uko tubukoresha niko gutandukanye sasa aho vyugariye rero utaza kumbwira ngo wavuze ngo ikijuju ngo yakoze ikosa ngo washinze pringo yakoze ikosa no kira muntu wese ubwenge bwacu twese burangana ariko uko tubukoresha niko gutandukanye utazokwita rero umuntu ngo nibikiri ufise ico wabivugiye bijya nawe yakoze afise ico yabikoreye voilà Vichou hari indirimbo nciye nibuka gatoyi ngo singe nibiryoshe ngirera mu rukundo nuwo wakunze mponja gato iyo ndirimbo Vichou dusubiza abantu gatoyi muri mood tubandanye ikiganiro sininge babaga koresha umwanya indirimbo z'abarundi nazo zigakoresha umwanya oya melody yayo ndumva ingene igenda ariko ni yakera imaze igihe Vichou esingene biryoshe kwibera mu rukundo nuwo wakunze esingene bibereye iyo mukundanye nuwo mwashimanye birahimbaye cyane cyane birateye igomwe yes Vichou umuziki mwiza kuri wewe niki umuziki mwiza kuri jewe ni composition nziza ni arrangement nziza ni na son nziza kabisa voilà mu giteramo abantu baririmba playback n'abaririmba live music nabahe bakujyohera ukavuga ati je ntino show kabisa nojamo nkariha n'amafaranga yanje nimba noba ndumufana ça dépend ukuntu vyo byose ubikora ubikoze nabi byose birabiya live uyikoze nabi yoyo ni yash yoyo ni birebire kuko urumva nyene ko iba ari live playback nayo uyikoze nabi nayo nyene irabiha kabisa navuga vyose biraryoshe bivana nuko wabikoze umwana wawe Vichou akubwiye ati papa ngira nje mu giteramo haje abaririmbyi bagiye batandukanye wewe murungika he muri live canke muri playback wewe murungika he aho wovuga ati aha nagende yiga aryohe no banza nkaraba d'abord uwo muririmbyi yaje dufate nisho ya KIDUM na band iwe bodaboda na show ya SATB hariya na FIZZO pembeni nk'ubu dufate bamwe bari mu Kanyosha abandi mu Kinama wewe murungika he bivana hose ndashobora kwa murungika ku mwanya umwe bibayera rimwe ga Vichou yo urashobora kugenda muri show 30 minutes and ukaja 30 minutes birashoboka oya dufate izi show zacu zitangura zitevye nka FIZZO baja kuri stage saa 8 y'ijoro ntuze na waduga kuri stage nka saa 7 y'ijoro vyogenda gutega Vichou muri umwanya njishaka kumenya aho wewe murungika utarinze kudidinganya tahana agende aryohera nta na hamwe nto murungika nabikubariye nta na hamwe je nto murungika ego cyane vyovana nuko na ega nawe nyene yoba afise uko avyumva mwaje nta na hamwe nto murungika vraiment hose hararyoshe hose ni bon hose ameze neza Vichou iyo abakunzi wabashize muri mood neza muri mood bariko bararyoherwa cyane ubu uri kuriyumvira iki mu mutwe ubu uri kuriyumvira iki mu mutwe bivanye na playlist uba wapanze ubonye neza abafana bari muri vibe renze we mu mutwe we haba hari mu mutwe wanje haba ari yo kwiyumvira ni mbega baza kuguma gutya canke ndabasubiza hasi ico niyumvira nuko mba nshaka ko baguma muri vibe ni mu mutwe wanje urumva iyo mbonye abantu bashuje sawa n'abakubise sawa umuziki umeze neza mba niyumvira repertoire indirimbo ikurikira kugira ngo niba donc ntibahore bagume oriyo ko bahora bagume ahubwo baduga vibe igumiduga yes ivyo ntibizo gutuma Vichou ugabanya gukora indirimbo zituje za ya majambo nkiyo waruheje kuturirimbira singene bijyo birahimbaye urazi ko birahimbaye ushobora kwivuza abantu bose bakiruka bagasara indirimbo birahimbaye canke ninde cyama vyabaye mu mafete ndazivuza ukabona ko abantu
bari muri mood mwidasanzwe rega ndandukanye na ndamujanye kuba muri mood ukoresha umwanya kuba muri mood zo gutamba oya kuba muri mood urabona umuntu ukuntu ari karakumviriza avec attention akakumviriza ukabona ko muri kumwe wa muntu uvuga duza amatorosha akayaduza kandi yicaye wa muntu uvuga koma masha akayakoma ningoga ahubwo ukabona ari tayari sasa kuba muri vibe suko umuntu abari ari karaguruka tamba no hari umuntu aba yicaye mu ukabona ko aryohewe yes nico tumare nico mbuza gukora indirimbo nkazabira himbaye no hari izindi ndirimbo hari indirimbo rega zidasaba gutamba z'abantu bumviriza kandi bikaba ari byo bibaryohera par rapport yuko bohaguruka ngo batambe yes Vichou muri nakwisanzemo hari amasanamu mwamwe tutatahuye neza yakorewe hehe nakwisanzemo indirimbo rega image zijya ndirimbo nakwisanzemwo zakorewe Dubai ama image ya nakwisanzemwo yakorewe Dubai navuga indirimbo yakorewe Dubai audio yakorewe mu Burundi hama video ikorerwa Dubai yose video yose Epifamba yaragarusha aravuga ati umuririmbyi wa mbere mu Burundi ni Vichou Love muri uno mwaka indirimbo ya mbere mu Burundi ni nakwisanzemwo management ya mbere mu Burundi ni The Fighter Production Vichou nawe aremeranya n'ivyo bintu neza la confirmative voilà c'est bon ndavyemera cyane kubera bon uravye The Fighter Production ni uzosanga atakavuyo kahari ibintu byo biba bipanze neza simvuze ko ivyo abandi bitabipanze mugo ivya The Fighter navyo nurundi gwego uzorabe nka manager Famba ateguye igiteramo uzovugisha ukuri no wankuru kwavuye kwemera ko guiruka n'abapinga ndaziko haragera igihe bakagenda bakavuga ati ule jamani mukali twanka twemera bamwita umurozi sasa ntiwumva none yo umurozi gute muga mu Burundi yushoboye sawa yushoboye bakwita umurozi nico kibazo dufise sasa kuvuga ko Vichou ari wa mbere no mwaka urazi amadiri Vichou yaronse no mwaka ni menshi cyane nibaza ko atamuririmbyi rumwe yaronse show nk'izo generals kuko hariho na show mutamenya hariho show z'ama company agiye atandukanye hariho show zo kuduga ruguru nk'ubu mu ndwi iheze Peace and Love kuva mardi yari ruguru bagarutse kwa gatanu ntibigeze basiba kuvuza ayo za amafaranga ari karinje narindi noburamwo kiyongozi yoburamwo ntibishoboka hari ibintu rero benshi reba badatahura Vichou abeshejweho n'umuziki nimba yavuze ko nakwisanzemwe ari ya mbere nibaza ko ariyo ndirimbo ya mbere y'umurundi ikorewe amasanamu 100% Dubai kandi irishwe neza pana bimwe byo kuvuga ngo mfasha yes ego Vichou we warahinduye look abantu bari bakuzi kera kungene bakubona imyambarire wambara warahinduye wambara nk'umujene umenguru Toto Town umenguri Toto mwana Kenza Vichou ivyo bintu nta fan base vyagutakarije guhindura look yeah savyo hindura gute papa bakubaha bavuga ati Vichou n'umuntu w'umushinga naye batakaye ga Vichou n'ubu sinkubeshe meme no mu bategetsi amadiri ndayarya neza cyane neza ega mwe hari ikintu mutazi umuririmbyi ni kiyo cha jamii hari comporte mugira nubwo uba wambaye deshire umuntu avuga ati ujya muntu aravyambaye nyene kubera uri umuririmbyi mugabo kakanukiwe ntigahera sasa Vichou urashaka kumubona yambaye deshire nkibibona nga mugabo Vichou aracari wa Vichou wa kera ntacarahinduka oya Vichou abakunzi bawe abafana bawe nikiye kintu wamutinya kubakorera yo ikintu nama ntinya kubakorera vraiment kuangusha ico kintu ndagitinya vraiment donc gutakaza icizere kuri bo ico kintu n'Imana ikindinde muri 2023 habwo ndushirizeho kuko nibaza ko urazi guhemuka icarico uhemukiye umuntu nakuvuga ko ni nkaho bumwishe uhemutse uba wishe ntaho bitandukaniye no kwica sasa rero ndanka kubahemukira kabisa ico kintu ndagitinya pe cyane indoto zibisazi za Vichou ni nyabaki no kuja hanze kuzana amadolari kujya abandi baza kuyayora ngaho ego ugize cyo nyibutsa Vichou ibi zizuguru ziri mu Burundi uzibona gute z'abanyarwanda cyane kudutera cyane uzibona gute ga Vichou iri sikosa nibaze biyorera amahera none nimba mu Burundi tutarimenya gatwe nitwe binanira kuyimenya cyase ndakubesha bazoyarya baraca yarya nubu baraca ahubwo niho bagitangura iki ni kibuga bakigize ikibuga cyabo kubera iki abarundi turasinziriye
sasa ubahanura iki rero abaki abarundi bahanura iki dukanure dukore tureka amajambo ngo no kora sasa shiramwe uburyo shiramwe amafaranga yavuze ati ikizobugara no kubaha umuziki gongereza kariro sinda babeshe abarundi n'abarundi kazi banyumva icambere nibakunda ivyiwaho eka twenga nituko turakunda ivyiwacu wowe usimbira kuvuga ngo naka ngo yazanye umuririmbyi ngo mu sasa samahera yiwe umubuziki kora canke kenshi uzorabe mbere abanyarwanda baza je mbona benshi nabi wabo babazana ngaha abi wabo gute sasa nurabona okay raba ku giteramo giherutse cha Bruce Melody raba ku giteramo cha Israel n'abarundi babazanye canke n'abanyarwanda babo babazanye ngaha ariko ko baje kumva baraje barasuma urusako baravuga ati Israel arakundwa mu Burundi tumutware mu Burundi tujya mahera bakaca babikora sivyo igihe dusubira inyuma kure 2014 Kina Music yaragira yora amafaranga ngaha si lebo sasa nyereka abo bantu bategura ibiteramo ngaha sivyo barafata umwanya bavuga bati tuje gusuma urusako mu Rwanda turabe sivyo turabe umuririmbyi w'umurundi akundwa hariya natwe tumuterure tumutware tuje kuzana amafaranga y'amanyarwanda tuyazane mu Burundi hari urabikora sasa waje gusoma urusaku nga mu Burundi nindi n'umurundi n'umunyarwanda n'abanyarwanda baraza ngaha nuba malebo y'abanyarwanda ari ngaha mwebwe abajournaliste ahubwo namwe muri mu bantu batuma ibintu bitagenda neza ifo ko mwiga hari byo mutamenya muri abajournaliste mwa muri mubiki hari byo tudatahura kuko ababitegura ibiteramo tubona ari abarundi ababaza tubona ari abarundi bagenza urumva nitubitahura neza ico kintu mugisubire ko mucige neza nimba mudashobora gusuzuma ngo muje mu mizi muje mu mizi y'ibintu namwe abajournaliste hari umujournaliste yari wo mu Rwanda yavuze ati mwa journaliste bo mu Burundi ndabakebura ikintu mureke kuba bafana kora kazi sasa ivyo nije nabivuze umujournaliste wo mu Rwanda yabivuze kandi iyo umuntu agukebura si mubi mureke kuba abafana kora kazi uko kagenda sasa chunguza injira mu mizi y'igikogwa wewe uvuga ngo umurundi ngo niwe yateguye ikiteramo cha Israel mbo gute bamuhaye amafaranga ni mwinjire mu mizi muraba abandi uko bakora ibintu nk'abantu nivyo njanza abana baririmbye reka kuje ngo urumva nguze gutera induru ngo batumariye amafaranga no wewe kora kazi kawe kila mtu afanye kazi yake ntuzigera wumva VICHOU avuga ngo abarimvyi bo mu Rwanda nibareke kuza canke abo hanze nibareke ahubwo hari n'ikindi kintu abantu badukorera abantu bazana abaririmbyi hega jemba nshaka ko bazana abaririmbyi bakomakomeye zana munayija dukorera kazi aba Baharawe aba zana Wizkid ngaha akoresho hama tugira ivyo tumwigiye ko natwe aba bantu bategura ibiteramo ahubwo bariko batuzanira abaririmbyi umengo nabo ntibiyizi ega nico kibabaza abarundi benshi no igituma babazana je nubu ndakubwiza ukuri nimba babonye abibeye intoya nibazana abaririmbyi bakomakomeye nico gituma jere nchangaruka kuri abantu bategura ibiteramo bo ngaha barasubiye hasi nivo iri hasi cyane barakorose we nkubu nuzombwira ukuntu abaririmbyi bo muri Tanzania aba bakora amashow ubu bagakora show zikomeye nuko haje abaririmbyi bakomakomeye iwabo Barnaboy ukazobona yagiye mu gihugu ukazobona Davido nkabo abo mvuza abo babiri nta numwe araza muri kino gihugu cy'u Burundi bo gukorera show naje no yija mu iyo show kuraba sasa gusumura usaku ukamenya bajyana barafise ico bita drum pad mu kubivuza babivuza gutya kubera wazanye ukomeye n'abaririmbyi bo ngaha baca bakomera sasa batuzanye abaririmbyi bakomakomeye natwe twige yes VICHOU gusohoka igihugu no gukorera ngaha nyene wewe ubona wo vyogenda gute muri plan zawe no gusohoka gukorera hanze canke no gukorera ngaha ma ibikorwa bigasohoka icambere no guhera ngaha ukabanza ukaduza inguvu ngaha hama hanze ibikorwa bice bisohoka bimeze neza urashobora kuja kubimenyekanisha hanze mugabo bavuga mu Kirundi ngo utera ubureza reza arabwibanza no guhera iwanyu fatisha iwanyu bimaze kuba umusesekara biraseseka bikaja n'ahandi yes kabisa VICHOU mu gusozera nguzokugurura televiziyo mu busaza sinkubeshe kubera ko hari amakosa mwamwe umuntu abona je nibaza ko
muri kazoza kanje mu mpera za kariyeri nibaza ko nzoshinga radio na televiziyo ishure ry'umuziki ryo ni karibu vuba cyane ishure riraboneka mugabo mu busaza bwanje nkahebo muziki nzokugurura iradio na televiziyo kwanza mbere sino kuvuga ngo mu guheba umuziki navyo nyene nibaza ko biri muri plan za The Fighter Production canke za VICHOU yuko ivyo bintu navyo nyene biba bihari bivanye n'amakosa umuntu abona hari ibintu bimwe tugomba kuza turakosora kugira ngo ibintu bize bigende neza. Yes VICHOU, asante sana, twakoranye neza cyane. Urakoze cyane Mr. KORESHUMWANYA. Nakubali bakunzi bakoresha media, reka ndabashimire cyane. Murabona ni VICHOU Love, mkali wa live music East Africa. Bye bye behind camera.